kirazira kurongora kwera ugomba urongora umugore w'indoto zawe umugore no munsi ako noraswe tukiri ngaho ntaraguciramo je ntumbwire yuko mu ndoto zawe giherukira umwana mwari warapanze kuzotwara umukenyezi afise abana batatu voilà ukira abanye okay na nuze na fani mu ndoto ziwe akiri umwana nizere ko Noraska atararimo musanzwe uvugishanye ukuri twege Noraska yazazanye igipeti naho nyene we gumizaho ivyo ni vyibonesha amaso urumva ivyo ni vyibonesha amaso misi yeze twarabonye ikiganiro muvuga ngo hari abantu bagombye kubateranya n'uwitwa Abel Nduwayo n'umugabo wawe muri fotozanya inyuma ya lancement officiel biragaruka umuntu atanga amezi canke imyaka canke igihe umuntu azomara n'umusazi rero guca ufata abantu utazi niba bamenyaniye ugacuvuga ngo bajye bazokundana indwi ngo n'ubushuhe bijya n'ubusazi rero baba badafise ico bakora bari mburakimazi zamburakimazi bakaca baza kunyandikira abantu kango sinubaho umugabo ngo kubeka ngo mukinisha ngo ibintu nka biriya ngo urashobora ngo kubahuka ngo kumwandikira ngo sene nkazirya urumva rero mburakimazi ko bari mburakimazi hariho n'abandi bantu basigaye bavuga ngo Fani ngo araganza umugabo jewe Kazimana rwanje mvuze nti jewe Kizimana Noraska Fana aranganza hari abavuga bati uwo se umukundanye uwo mukundanye ahubwo ntamwe mwinshi rero nyimba jewe n'abavuze ati wewe Fani wanje nganza kandi ndi umutwe n'ivyo bibajyahe ubone gufata wewe wabikweretse mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndavuga kuri micro ni jewe nyine Juste Gael inyuma ya kamera mwita umusaza iyo wavuze urukundo ntabwo ari igifaransa ni kirundi nama nabibabwiye urukundo rero umenye ko umwami w'urukundo ari Imana n'umunsi twagendeye ndabita abakozi b'Imana bari mu urukundo rumaze kugira ivyamwa baragiye imbere y'amategeko imbere y'Imana n'abantu naho nyene kwa kuri ahandi twaje rero mu rugo kwa Noraska hamwe na Fanny Lavine kwa kuri ahandi tuza kuganira ibintu bikomeye cyane tumaze iminsi twumva ngo hana hariya na cyane muri entertainment ngo naka yavanye na naka mu gihe abantu benshi bafite formule nyinshi z'urugo hari abakubwira ngo hari ibintu atagiye kwiga mu buyenzi ngo hari ibintu binabiriya ngo atakora ariko abandi bantu bakagaruka bati burya vy'ukuri urugo kubakwa n'ibicange nabiriya ariko imbere yuko ndabaramutsa muwaze mugende mukubita akajisho série iryoshe cyane yitwa Data kwa kundi ahandi sinzi ko nohera iburyo cyangwa ibubamfu sinzi ko noramutsa Petangura ahera madamu uwo munsi ntacyo ndaguhebeye lady gentleman twakiriye Solution Couple ndabaramutsa end of stage Solution Couple ndabaramutsa banzu mhe freestyle kwanza umaze iminsi utari kurarapa kwe oya naravyibagiye gira gatoya oya urumva gatoya gatoya prima maramaze kuri televiziyo twobaha gose iyo ndushe Yesu razukanduhura iyo mbabaye kwerula zukandu hari uwambwiye ijambo ry'ubuzima Yesu Kristo niwe banga ry'ubuzima afite ikibanza kinini mu buzima hagati no hejuru ya kweli y'ubuzima ndagushima yewe mwami w'abami ndagushima kuri ivyo vyose wamaye wow Ndabona umuririmbyi Gael ofite Gael ntiyabaye umuririmbyi gusa nakunze umuziki yabari proche y'abaririmbyi kandi kuri mariage yiwe haririmbye Vishu na Gael nararirimbye nibo batanze show rero no kuvuga ko Gael ntatari umuririmbyi ariko n'umukunzi w'abanyamuziki kandi n'umumenyesha makuru bamumenyeye mu muziki ako no kuririmba je numva bigerageza abarenzi ni hamwe nyine abantu batamiye impano zabo so turabaramukije nitwa Kizimana Noraska ntari gatandatu Solution man of God new creation son of God unstoppable miracle man and mazina menshi ndatewe iteka kubanje muri no televiziyo umukubito TV AK Papande Papa Haya Peria Ataha Kizimana navuze Kizimana Haya Peria Ataha namazina y'umuhungu wanje mperuka guhezugizwa n'Imana yego umuhungu afise inzobe nka nyina uburebure nka se
ubwiza nka se umutwe nka se umutwe nka se n'amano ubwenge nka nabwo se n'ubwange se je mu bisanzwe je ndi intare ariko ku bwenge ndi bakame ku bwenge ndi bakame rero Imana turayishimiye ndaba twese uri mu ijuru ubu ntazwe n'ukuri waraduhaye umwana mwiza so turaryohewe cyane kuba turije kuri ino TV twaheruka kera ariko abantu bariko badukurikirana mwumve ko mugubwe neza mwumva amahoro ndabasubira ku Mana abagwaye babakire ariko kandi n'abandi bari mu busho badukurikirana bari mu busho nta kidacika nta sheni idacika abantu bakora Solution Cup aho muri hose mwumve ko tubashigikiye what's up we love you so much what's up my woman yo ndakuramusa mama haya jambo sana waramukanya mu Kiswahili tunafurahi sana kukuwa hapa kwenu mjue kwamba tumefurahia sana gisi mmetukaribisha asante sana na karibu tena kwetu hapa ni kwenye familia ya Solution tunapendaga watu sana lakini tunampenda Mungu zaidi juu yeye ndo kila kitu kwetu. Haleluya. Kiswahili kweli. Kiswahili noma. Jitahidi mtu wangu. Oya vocabulary zaheze, zimekwisha. Vocabulary zimekwisha. Ya ndabaramukije cyane abakunzi b'umukubito, abakunzi ba Solution Cup, abakunzi ba Twafa, abakunzi ba Fanira Vine, abakunzi ba Filme Ndundi, abakunzi b'urukundo ariko mwabyumvise umwami w'urukundo ni Imana. Wow. Yo yaduhaye umwana wawe yakunda cyane, ikunda cyane. Shaka rya kantu wavuze niko vraiment umwami w'urukundo ni Imana nico gituma no mu gukunda tuze turishimikiza Imana. Musanze dukopya Imana mu gukunda. Nico gituma rugira urukundo Imana yagukunze. Igatuma itanga umwana wayo kugira ngo nuko nanje ndagukunda. Noshana no gutanga ubuzima bwanje umugore wanje mwiza. Thank you. Ariko ivyo uravyemeye ko gaboza na brand ikavuga ati bimaze kuba ki none waza rega sima ari umugore n'umugabo bariko baratera inkuru hama umugore nawe yavuze cyangwa umugabo cyavuga ati shere nukuri ndakubwira hako wopfakara wowe je nopfakara ntacu wewe wumvise mwiki yumva yaravuze ati hako nopfa wopfa rega yaravuze yari mumeje baramuha ariko nanje ambari ati hako wewe wopfa je n'icyo napfa shusho ushatse kuvuga gute muko jewe ushatse kuvuga ko je nzotangura gupfa imbere yawe oranga bavuze ngo tuzopfira rimwe twagiye twende rega sheri inyuma y'ibi bintu byose Gayera azopfa je nzopfa nawe uzopfa ariko ntituzopfira rimwe kubera urupfu rwa benshi si mariage turashobora no gupfira rimwe urumva ni nkuko je Gayera ni yapfa nzogenda ndire mugenzi yapfuye ikiganiro muratangwa kukibisha nk'igitangura kumva ikiganiro ca numva Fani ko atinya kubura icefu ni carugo icefu yoshobora kukibura ariko icaruguru ntaco azobura nukuvuga iki icefu na ruguru bibuze ntumva ko bujakaye nukuvuga iki nta muntu ategera icefu na ruguru atari umuntu yagowe umujojo mu Kirundi ntihora wumva bavuga ngo yabuze icefu ni carugo ugenda bugira ibisigura ibyo bintu urumva abayabuze byose burya shusho ndakubwira abayabuze byose icefu na ruguru unakuna mbele na nyuma au na mbele na nyuma no mu Kiswahili no mu Kirundi ariko bavuga ngo singira imbere n'inyuma okay umufuko wose uronke akanoti ubika n'umunwa wose uronke nico gituma abantu batarakira Yesu Kristo nk'umwami w'umukiza banyarutse kubera ko Yesu ariko araza adodo nukuva nyimba utinya urupfu bandaniza ikiganiro ndaba felicite kubona mwakoze ibintu by'amateka muri Hotel Source du Nil. Thank you bro. Bari wiyumva gute? Byari biryoshe nyine byari biryoshe bitangaje kubona hari abantu benshi babo utiteze hariho nyine ibintu byinshi nyine wabona nyine bitangaje byari biryoshe tu binateye ubwoba somehow wakize ubwoba bwiki nagize ubwoba bwo guhagarara imbere y'abantu babo bakwa nka bariya imbere y'abantu kandi bari benshi nyine nawe numva nyine nifitiye udusoni
mugomba mukwize umwaka n'intusungira mubana uri mu bintu byo kuduharura igihe tumaze kugira tubereke yuko ariko mwe muri abamesha rero mwe muri abamesha rero ubu nawe muri kuduharura igihe none baguhaye amezi ukaba bageze mu mwaka tiko duharura uwa kabiri nako mu bisanzwe umuntu atanga amezi canke imyaka canke igihe umuntu azomara n'umusazi urazi igituma ari umusazi Imana yo nyene ntiduharurira niyiziti naguhaye umwana wanje ni wibereye rero guca ufata abantu wowe utazi niba amenyaniye ugacuvuga ngo bajye bazokundana indwi ngo ubushuhe bijya n'ubusazi rero baba badafise ico bakora oya ndakibagiye nuko nyine baba badafise ico bakora ni mburakimazi baba badafise ico bakora bari mburakimazi abantu utabara ubuzima bwanyu ntimburakimazi ntacyo bimariye kandi mumutwereka muri solution kapo abo kuburaba ni kimwe ariko no kubwinjiramwe cyane nabwo nibwo buburakimazi kuko iyo uburavye hari isomo kanaka buguha hariho intahe kanaka bukwereka ko Imana igikora kandi hariho n'umunezero kanaka tubaha ariko ushatse kwinjira ndani kiundani uri mburakimazi hariho nk'abantu banyandikiye ryari bantuka ofete muri Seridata umushere wanje akina ari umunyezamu agwa yamuvunja amezuko ashinze narahonyoye urabona rero reka tusebe aho himvunja utarahaduga kubisanzwe ukubera yavukiye mu Gasenyi aho kugirabura kwibarabara girabura yibajije ngo ibintu byakuze byoroshe mugenzi twe twavukiye ruguru haba hari imbeho nyinshi ugiye uba wiriwe urakina umupira nk'ubu muci hosama wiriwe urakina ivumbi riri ruguru naryo riratuma ahubwo ati ivu rituma rya ruguru ucuja kuryama uko nyene ni ukuvuga ngo kurya uryama ubucafu burataba bukaba bwinshi imvunja zigashinga zikamera ngo ahe ucumenga nitangawizi niko rero umugabo wa Fani yari ameze muri filme yitwa Data rero urumva rero kubera ko ari je ndumwanditsi wayo hariho nk'abantu baca binjira kiundani zambura kimazi bakaca baza kunyandikira abantu kango sinubaho umugabo ngo kubeka ngo mukinisha ngo ibintu nka biriya ngo uracuba ngo kubabuka ngo kumwandikira ngo sene nkazirya urumva rero mburakimazi ko bari mburakimazi hariho n'abandi bantu basigaye bavuga ngo Fani ngo araganza umugabo jewe kazima rwanje musanze akarekana agatebe ko kandi mvuze nti jewe Kizimana Raske umugabo ataganzwa n'umugore wiwe aganzwa nande barembeye ko Fana kuganza ego mukono ganzwa n'umuhabara nzopfume nganzwa na Fani twanditswe imbere y'amategeko n'Imana yaduhezagiye nukuvuga ngo Fana aranganza sawa hari abavuga bati uwo se umukundanye uwo mukundanye ahubwo ntamwe mwinshi Idumu yavuze ati kama ngo ngwiki kama ni dawa umenipa kama ni dawa umenipa basi ongezea nizidi kukupa rudia kwa mganga akupa nyimba Fani yarandoze kumukunda asubire kuri rya muganga yamuroze yongereze mwishi ko yase ngomba kumo ese abadakunda abagore babo mukundiki se bamwe bari mu kabare n'ubu barasinziriye gaye waje gukora kino kiganiro sangapi ubu turi saa zine z'ijoro ziburi minota 2 sawa usayine uri ku kazi wewe uri ku kazi turi ku kazi sivyo nanye ndi ku kazi na madame we nawe n'uwo mwene data none utari ku kazi aya masaha sayine akaba atari kumwe na madame wiwe arihe ariko yungukira he kiki kiganiro kizorabwa n'inyuma y'imyaka twe twarashaje tujugumira n'igihe tuzoba twavuye ku isa n'amajambo azobari karafasha abantu mani majambo tuko twubaka ubuzima bw'abantu benshi gato turabanditse ibitabo ariko tukiri ngaho nyene hari ababona umenga umugabo aganzwa nta ngingo afata mu rugo ninde bivuze ibyo niyo baba bayimufatiye wewe yumva umega yayifasha ubwo abavuga ko Fana kuganza ubwo si tuzosanga ari wafata ingingo mu rugo none mbeho kuganza baba bashatse kuvuga iki hashatse kuvuga ko wewe utegeka Noraske avyaplika araretra yuvuze ijambo gutegeka okay ndakwanze ikintu kimwe musanzwe jewe ndumutwe sivyo ntibishiye kuvaho ko ndumutwe naho Fani yoshaka
no byogenda naho yoshaka akaba yambaye ipataro sivyo ntibikuraho ko ndi umutwe hama ivyo kuganza no kuganzwa nitwe tuvyumvikaniramo nimba namubwiye nti we maguru yanje uzohora unganza ni nka kurya umutwe ni ujeje kuganza umuntu ariko barya abantu birirwa barasambana hari igihe bavuga ko baganjwe n'umubiri wabo bagora sivyo rero biyumvikaniye ati wewe mubiri wo hasi mw'ipataro nganza umutwe nawo ugatuja katego uranganje urarenze ivyo ntacyo bitwaye rero nyimba jewe n'abavuga ati wewe fani wanje nganza kandi ndi umutwe nivyo bibajyahe bibajyahe mama nganza nakupenda sana mama ukitaka nifanye rofa mimi wako njeni wiwe abana abantu kabaje bari bibaza ngo yuko imburakimazi ataco bimariye bari bibaza ngo turiko tugira ibintu by'urukundo bya bindi byo gupinzanya imana yaduhamagaye kugira ngo dukundane kandi twubake umuryango dufashe n'imitima ya benshi niyo mpamvu dufise intahe z'abantu barenga 1 2 3 4 jana igihumbi ibihumbi bibiri wanashima bamaze kutubwira apana byo kuvuga ngo ngwa apana ngo turikeka ahubwo amakapo yose afashwa na solution couple nukwita solution couple amavuba duhure tugire rencontre ubwo ntizo usanga ari babagore nyene baganza abagabo ntacyo honyene ntacyo bubatse kandi bakaba bubatse neza none ari ico rega icyo nabwire ingozi ubakwa kwishi babandi rero bavuga ngo baraganzwe n'abagabo ni babandi rero ubu bari mu kabare kubera base kuganzwa n'abagabo baganjwe n'ikiyeri banse kuganzwa n'abagore base kuganzwa n'abagore ubu baganjwe n'ibiyeri sinotaha kare ngo bari kumwe n'umuhabara uko baganzwa n'umuhabara ndabisubiyemo wewe wa mugabo uri kudukurikirana ku mukubito ukwiye gukubitwa inkoni zo mu gahanga nyimba uganzwa n'umuhabara ukaganzwa n'akabare ukaganzwa n'izindi ngeso mbi taha muhira abana bakubone umudama kubone baragukeneye bapfume bakuganza ubu hari abandi bagore bumvise umugabo acaja kuryama atarashitse uwo sinzi ivyo ankorera none fani wo kugira uganze noraske no wewe winga wakoresheje je sindamuganza nkuko twagumye tubivuga nyene Imana niyo mwami w'urukundo umugabo wanje anazica cyo urukundo kuko urukundo ntibaruvuga urukundo urujana n'ibikorwa bigaragaza nyene yuko umuntu agukunda rero icyo bita ko wumva n'abandi amuganza ni ukubera ko urwo rukundo aba yarwapritse akarugaragaza akarugira real akarukora rero bacu bibaza ngo nzohinduka uzoguma nganje nyimba ivyo bita kugukukunda ariko kunganza uzoguma nganje maisha na mirere bikana nabo bantu bavuga ibintu bataba bazi adahere aranganje aro wavuze ngo hajya ngo babambise impeta bisigura mu Giswahili ngo pinguza maisha umva rero hajya ipingu nani menote ati tubohanye maisha na mirere ati wewe waruzi ngo uboshe fani kumbe ni wakuboshe turabohanye rega igituma nakubwira ikintu kimwe wewe nyimba unewe ubatse gute je heze ko ubizi umurize nakubwira fani yaramboshe n'umutima wiwe niwe wamboshe apana amajambo n'amaboko umutima niwe wamboshe nanje ndambohesha wanje imitima none byandi twaducapa tukira abana imitima yinjiranye we ntavyo bigeze gucapa rozi na ingiana na zinaelewana nikuvuga ngo nyuma ya fani nta wundi mukobwa hari nta n'uzoba amen baramuzi amen wow mu bisanzwe utangiye kumbwira ivyo bintu nk'aya masaha 4 y'ijoro nca no kwamegana ukigira kuryama ucawumbitira turi mu gihe abastar tutigeze tubona urukundo vraiment je novuga ko ari urw'akarorero rudasanzwe ariko ndibuka hari interview tugeze kubona y'umustar akomeye yakundana n'undi mukobwa wo ku marezo yitwa y'umu influenceuse muvuga izina nawe hari umuntu ugi wabo muvuga izina y'imbura umuntu w'umugabo ntabwo mbona ariko bavuge mvumbwira alpha bitangura je ndanabavuga kubera ntaki ariko ibintu kibuvuga buvuga we nyene yiyumvise ndaje nawe twamenye je ntabona baduhereza ingene urukundo rwawo rumeze ingene ruryoshe twumva après 2 semaines urukundo rutubakiye ku Mana ariko avuga bavini urukundo rutubakiye ku Mana mvunda bikubwiye urukundo rutubakiye ku Mana rubagubakiye kuki wavuze ko umwami urukundo ni Imana okay
wow nyimba batari bubakiye ku mana gusambuka byari bishobotse hama ko mwabimenye ko basambutse n'isaba gusumba yuko bari kubana barasambutse bakaguma berekana ko bari kumwe nico no kubona abantu bazima kwera bavuze ati nyimba byase byanse ntabwo bafosa byaranze hari utuntu fana hora kubwirira nawe ukavuga ati mahaba mahabati ibintu byose ngirira ni mahaba mahabati rarya meza ngene itagasi ibintu byose yazinya nyambaje yewe yesi nawe ari ngene utabiri bisanzwe uyu mwana na oya ariko nimba bijya byo kujya mbona ari byo ugomba guhereza ureka kuvyibuha gute musanze twebwe arakora cyane twebwe dukora kandi tuzi n'igi umubiri wacu turiko turawurinda burya no si nta myaka ijana hari ibintu uvyibusha udashobora kandi utabishoboye abandi babishoboye barabigukorera navyo nyene biri mu mpanuro zafa kubera ko nanka kumutakaza umugore wanje mwiza nkunda hariho nataye ntashaka kugira fani hari utuntu Norask ahora gukora ukavuga ati oh mahaba n'utwanye narije gukora watuboye n'abagabo bake ushobora gusanga bamana bafite abagenzi babo b'abakenyezi babo barahomba mwe muramana bamwe bakavuga ati fani hari abagenzi ashobora kuba yaragabanije cyangwa agaheba Norask wewe hari amakunda atakijamwo bamwe bakavuga bati none nanje umugabo wanje yomera nka Norask gute kumana kwere kubisanzwe umuntu mubana atari wakubereye umugenzi wawe nukuri ubuhombye cyane kabisa kuba ni kuvuga ko kuba umugenzi n'umuntu mubana ni swing kabisa zimwe za mbere kuko urumva erega n'ubundi niwe musangiye ubuzima niwe mwaye mukwiye gusangira n'ubucuti bwose rero ni ugusenga Imana kandi umwe wese akishira mu kibanza cy'uwundi kugira ngo bikunde nyine habo mwumvikana kuko hari nk'abantu usanga dufate basakaro rero gasanga uwo mugore yumva ashaka ko umugabo amukunda amwitaho wagira iki mugana ugasanga nawe hapendeki hashikiki hapendeki wefu hapo kazi hapo shusho ivo ugasanga nyene ni wa muntu hashoboki urabona wa mwana yahiye hose urabura umuterura ugasanga uwo muntu washaka kumukunda mugabo wapi hapendeki rero umwe wese agerageze kuja mu kibanza cya mugenzi we nk'ubu numve uko jewe ko nshaka yuko angirira ibi reka ndabimugirire voilà donc shusho mu bisanzwe ndagukunda anje nuko pretty I love you back agwandanya man mwe mujyere gwinkundo muri ko murabona ko bandi nimba atari banga je numva kuvuga iganiro gitangura umaze kuvuga ibintu ko mukundana nk'incuro amajana 5 none ku munsi mubwirana ijambo ndagukunda incuro zinga cyane kuri sino garo musanze jewe yitonda bimubwira kenshi nayo bigenda abandi nibaza ngo barankunda batankunda rero maze kuba sikuya nkunda niyo mpamvu ndabimubwira I love you baby I love you back hari wambwiye ngo ajya mwaraye ubusa mwabwirana jote none uzi gute ubundi bwo kweje tutari bwabo utwabura cyangwa ko tutari twabwiriwe erega Imana yaradukijije ibintu byinshi ariko ubusa si kujya gusa kuko urashobora kuba ufise ivyuzuye mu mafrigo hehe na hehe ariko atamahoro ufise nta apeti uronka yo kubirya kandi hariho n'izindi ngo nyinshi z'abantu b'abakire ubunyi bariko barasenga ati mana duhombe basi mugabo tugira urukundo kandi zizozo ni ntahe Jennifer iyo ni ntahe dufise ugaca usanga n'ubundi nabo bakenye mugabo bumva banyene bagize banyuzwe nuko uhitamo kunyurwa apana kurindira ngo unezerwe uko habonetse ahubwo nezerererwa ibyo nyine ufise kidogo nacho kifurahiye ndavyumva neza unacho kifurahiye ndavyumva neza biro vyatumye fana avuga ati sinzokwibana ndakurikiye Norask nawe akavuga ati fani ngo tubane fani avuga ngo tubane fani niwe anije ndambwira ngo tubane waramubwiye ngo turamukurikira niko bimeze ijambo ry'Imana hari ibintu rivuga rero ntuje inyuma yabyo kiretse atacyutse biriko biza kwindi point bidasanzwe hari utuntu usanga basigaye bafise abagore utugroupe twa WhatsApp ngurumva ngo muvyaye umwana ngo ukora ibi ngo akana kugira agira ibiro byiza yego n'ibintu byiza babwirana hari n'abandi usanga hari ni magroupe rero atakaza umwanya bagamatera inkuru ariko rero n'ayandi magroupe rero uzawumva ngo umugabo ngo ashitse ngo mushuhiriza amazi ukamuhereza ibyo afungura za impanuro zose wahora wumva wakuze wumva ugasanga bo bafise ibindi bintu biyerekana ko
arivyo bikomeza urugo ku bwanyu muhora muvyumva muvyakira gute bikiya by'ukuri birakomeza urugo ngo hari ibintu ngo vyo kunyonga n'ibindi ivyo bintu nyene ivyo urabivuze ariko ivy'abandi babitinya umva nakubwira urukundo rukomezwa n'ijambo ry'Imana ibisigaye vyose no kuvomerera bisanzwe kandi mu gihe usoma ijambo ry'Imana ukaririmbura ku munsi ku munsi ibindi ni ingaruka yuko waririye hama wabivuze umwami w'urukundo n'Imana gute wowe ufise Imana muri wewe hama ntusohora urwo rukundo bandaniriza umwami kazi wanje okay hama ayo magroupe nivyo arabaho ariko jewe ntayo ndimo kuko sinizereye kuzokubakirwa nayo magroupe kuko ayo magroupe nyine arashobora gusambuza ikindi naco novuga nuko nta famille ihari yo gukunda umugabo cyangwa yo kubaka urugo rwose rufise uko gubakwa abagabo bose ntibakunda ibintu bimwe uri kuvuga ngo byo kugira iki hari abagabo ngira ngo batabikunda sitse ugasanga umugabo we ntamaze ashushe akunda nice ndamuhata yashushe ngo niko muri groupe aribyo batubwiye ugasanga umugore yaraye ntibuca ngo akeneye ngo bazokwambare ngo ibitenge bisanga bazogira ibikini bikingo bazogende guhura bakotize ibikini ivyo navyo ndimo kahise nibaze yuko bifise akamaro kenshi gikuru no gusenga Imana ikaba ariyo iguha ubwenge namwe muyera gushoboza kubaka ibikwiranye nuko umugabo wawe abikunda uti ajya ama groupe we kubgawe wibaza ko bijya ari ububeshi cyane no gutebura arabafasha ariko atari vaccine harabafasha ariko nyine kwiga ni vyiza mugabo tugira ubwenge hari n'ubundi yambwiye ati imodoka ari gwani utabuze kuyigendesha buke uratwaza amaboko abiri ugakata buke ati munyu busigaro twaza ukuboko kumwe bushiramwe ibitesha ati ivyo bindi muja kwiga nibiki imodoka ari gwawe nuko kazi baba ari gwawe iyo modoka yakije nabi uzovyi ubundi muzi ati uzofata imbere yo kwasa urufata igonzo ravyo esi gwawe dusiga dufise n'abantu batemera Imana ngo Imana ngo yaraduhaye ubwenge ngo ivyo bindi reka kuyigora ngo bihaze zibiki ariko urabona ko ufise ibibazo wewe ibitoke mugwa n'Imana twege Imana iri muri twebwe ababona umenga tuvuze ivy'Imana tuko tuvuga ibitito musanze yaba badahari Yesu bayaragarutse abo nyine batavyemera nibo batuma tukirindiriye umwami wacazi niwo baburindiriye niwo Imana igumirindire kuri abahindi kubera kwa rukundo dukunda Warukundo gwiwe y'amaraso yiwe bwabuntu bwanzanye mu rugo mburu ko mbivuga ntangaye oh haleluya amina yo Yesu ashimwe tugire Kristo naganze Kristo bikomeza kuyindi mpwe bidasanzwe muri ko muratubwira amajambo meza cyane ubu mufise ikibondo mufise icyamwa cy'urukundo cyane cyitwa haya natubwira n'ibindi bibondo rero ngaha ariko nacitse ngaha nsanga mwarongereje intebe zo kwicara cyangwa ati none umwe yazanye batatu uwundi azana umwe yongeyemo n'uwundi abana batanu nkashatse mu kwiza intebe buya musanzwe abana dushaka ntiturabaronka kwa dushaka abana twabyaye gusa Imana niyo dushoboza tuzogira n'ikigo cyo kurera abana biri mu bintu dusengera gose kubera ko uyu mufasha wanje yasanzwe ari mu bamama bakunda abana haleluya rero ntabwo cyumwongera ikindi kibo nanje nuko ni cyo musaba Imana ibongere musanzwe ndakubwira ikintu kimwe gayo utazi burya kurera umwana wabyaye nta buhinga burimo nibisanzwe abantu bose barabikora ahubwo ikirenze no kurera umwana atari we wabyaye niho umuntu avuga ati uwo muntu arakunda umwana muravuze ko mushaka kugira irerero intango y'ubuhanza n'amasoso umugambi bimeze gute nitwavuga imigambi tutarayikora ariko biri gusenga ni birimo byose yes birimo ibintu bikomeye cyane kandi byamaze no gukomera hari abandi bakenyezi n'abashinga nabi bicaranye nk'uko umwe acaca kwijya kota ubundi bategerana nk'uko mwebwe urukundo rwanyu rwabera isumaku mugahurira hagati musanzwe ukiri ngaho nyene kirazira kurongora kwera ugomba urongora umugore
w'indoto zawe umugore no munsi ako noraswe tukiri ngaho ntaraguciramo je ntumbwire yuko mu ndoto zawe ugihera ukiri umwana mwari warapanze kuzotwara umukenyezi afise abana 3 voilà ukirabanye byari biri okay na nuze na fani mu ndoto ziwe akiri umwana nizere ko Noraska atararimo musanzwe ubwicanye ukuri twege Noraska yazazanye igipeti nawe nyene we gumizaho ivyo ni vyibonesha amaso urumva ivyo ni vyibonesha amaso ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongogana mpwemu nibo bana b'Imana ivyo mpwemu yaturongoreye nivyo vyo gusumba ivyo wewe wibaza mbe uzi ko butego mfise umwana umwe usanga mfise na 10 se abarongogana mpwemu nibo bana b'Imana Imana iki kubwira ati urongura iki kibebe ikibaje cyangwa nakubwira ati rongura wawe ndi mabujari nukuvuga ngo abarongorwana mwe mu Imana numva bihuye n'ikibazo myishuye none byahuye nyene izo ndoto wewe uri kuravuga wazirose yaye abarongorwana nisi nakubwiye abarongorwana mwe nirije mu Imana ryo yumva nivyo Imana yambwiye gukora nivyo gityo aho hari yarandongoye rega biya byo kurongorana bigibona biza habanje kuba yandi majambo wa mwaravuganye bijya nibimenyetso kugira duprove abantu ko tutari mu busambanyi n'ibiki ko byabaye ariko imbere yuko abantu barongorana hari ibindi bintu byinshi mwamaze gupanga ne muzorihera ama minervare ngene muzorihinzo wewe uzoza niki je nzokora iki bijya byo kugira ama ceremony bijya anye n'amafete yo kuhuma abantu amaso no kwemeza mu bisanzwe je yaba mfise ubushobozi nko muri leta abantu benshi no bakubise igiti ntazosubira kuba mariage irenze abantu 10 kubera ko nugusesagura bijya nibiki no kugira duprove abantu ko turenze twarose amafaranga nibiki bikubye n'ibintu bisanzwe abazungu baba bamaze kumenya amafaranga agaciro kayo n'umwanya uzogera mariage apfuma kurungikira amafaranga kiri $1000 jenze wandi mu kazi we ni murongorane mufise umwanya we n'umugore wawe ni murongorane ariko twe tubandanya akazi uraza abantu baba bataye umwanya bari muri salle de reception ngine baba bangana yumvire bajya abantu ujya mwanya ajya amasaha 3 nama ya committee baba bari kubaragira bace baja ku kivi kugira ngo dushike kuri yambona kazoza 2040 ariko be reka tugaruka aho hantu kubera ko mariage buge n'umunsi mukuru ryoshe ariko gutumwanya gutumwanya kubera urazi gituma ndakubwira ko gutumwanya shusho iyumvire jewe nk'ubuje muri committee twagize inama 9 n'abantu b'abagabo je ku mitanje rimwe abadamu 3 uravyibuka abantu b'abagabo b'injyamonye bafise n'amabiro bariko barakora n'abantu babarindiriye ngo baze kuza ngo babasaba ijambo iyumvira umuntu mu gihugu barakenewe ariko bari mu nama ya komite ngo ndi mu nama ya komite ya mariage jenze wanibereye mwiswingi zo kurongora hari abandi bantu bafise ibibazo n'umudokteri yari narazi wo kujya mu musi kwera utarose abantu baza kugushikikira ni kubera ko basokuru bacu sinzi ubunebwe kanaka baduteyemo urumva baradukora ibintu byinshi byiza ariko kufata bakatwereka ko tukwiye kugira imanza urazishira ajya amafaranga nkajya amafaranga nakoresheje base ya sare yonyene yonce ndagura ingurube canke inkwavu zimwe za kijambere zimwe zivuka kundwi canke inkoko urazi inkoko mba mfise ariko iyo ntabwira bijya baca bagusuzugura ngo ugomba upfe ngo ugomba ubibwangira ibikiriki ngo ubwo ibikiriki mu bisanzwe nakubwire shusho ino societe yacu jewe n'ukuri je nzosaba umubano umva rero uvuze yuko abana bacu mariage ntituzogera mu bisanzwe yaba bobo je ujya muhungu wanje haya niyambye ati jewe amafaranga nogirishije mariage yampe nikorera umugambi ajye amafaranga yari mu modoka nshasha ajye amafaranga nshasha mupya ntibiriko baravuga ngo ngo nta modoka nshasha mfise ngo nta modoka ngo ngwangwa ajye amafaranga yose twakoresheje mariage dote n'ibiki iyo cha tuyagura V8 wari kuraba yuko ntabandi mu bantu bakora film bafise imodoka nziza urabona shit ariko kubera ibintu batuzanyemo ngo tugire imanza n'ibiki turi ngaho nyene ubwo murabitubwira tuvuge ko hari ukuntu umuntu akoze ubugeni buke ashobora kwicuza amadefense yagize Vyama vyabaye. Ahubwo reka kuyicuza gute. Kuyicuza gute. Je nafashe ndetse nabikugiye je nafashe imiduga ibiri. Uwa mbere bace yambwira ngo umuduga ngo urabuzinga igitoro. Nawe ukose man. Cyangwa tuwundi cyangwa nti iyo ngendera muri ka kandi dufise. Burya ujya mujama nawe ntamwemera simbizi. Simbizi sinamwemera ko yavuga ibintu byinshi by'ububeshi. Ariko simbizi burya nawe ntamwemera. Burya n'umuntu w'umugabo. Naho imodoka yapfiriye muri centre ville ntaco ariko yarigwiwe burya utwa muntu tumariya kandi agatirano kaje muri hisi
ni nk'izi nzahabu twambara aya n'amafaranga nico gituma je nibasubira kubona nambaye inzahabu kuva ejo ndarondera ndayigura bya bintu byamaze kombe hari abacavuga ati ubwo n'umukene bumuvugishije yerekana nabo none nkenye nije nkenye iyo ukenye hari umuntu azavuga ati wowe urakenye cyangwa uratunze ukeni wawe urarubusa ni ukubitika agutunze niho bavuga ngo arishima nga wakenye ntibavuga data ni seri kurakundwa cyane umugabo urubaho kuramukinishije ibintu by'imvunja by'ubuzamu hagiye muba muri ko murakina hari igihe musanga kubera muba mukunda usanga mwatevye mu gutebura ntimusange muri ko murashindira akazi oya akazi n'akazi turi mu kazi tuba turi mu kazi nyene ntihatse yuko atabindi bintu by'inyuma tujamo kubera umuntu aba ari muri mudu y'akazi rega mu minsi yose twarabonye ikiganiro muvuga ngo hari abantu bagombye kubateranya n'uwitwa Abel Nduwayo n'umugabo wawe muri fotozanya twarabonye amafoto amavideo byari byakera ariko twarabibonye inyuma ya lancement officiel ego bari bagiye kudushigikira turabashimiye ni inshuti dukora bimwe turakorana bimeze neza kandi nanje ndimwe muri filime yiwe yitwa Impano nawe bagende kumushigikira kuri YouTube channel yiwe yitwa Benduwayo akwize sanka vuba du celebre ujya muze hakoze imisi si mike kandi n'umuntu afise amacourage mushigikire cyane umva ati afise aritanga cyane vraiment muri filime gose rero munyarutsa kwize sanka nawe yumva ukuntu biryoshe wamubwira uwo munyenga ingene zo umeze wewe niwe wawe utawe kumenya wawe imbere yacu ahubwo mubwire wewe ubwira cemba mbona ari ibintu nyene byo gushimira abadukurikirana barumva ari intege banumva bon nyene bawumva ko udatamba wirorera bawumva kame ngo ari intambwe nabashimira abantu bose atakubatagira kugira babandanye bashigikira ibikorwa mvabwenge by'abana b'igihugu natwebwe turimo ku mukubito uve kubidushikira ku mutima turabubaha turabakunda babamere fani mwimwe hama bace bayirihira ko tushe tuyirihira ubona ni bamuzi ka kasorora inkevye oya navuze abankurikira numva namwe murimo umuce muyirihira kubera uracunda bakundira muri abantu mwatahuye yuko imifuko yanyu yose irimo amafaranga n'iminwa yanyu ironka ikifungura ndabaye ibyo muvise biragoye guterera Siyoni ariko abantu bamutereye kuri ryo mariage ujya mu koga we Siyoni Siyoni rero shaka kandi umuntu w'umuboss urazi umuhaye umuterereye yuko aryoherwa cyane gusumba uko ari kumajewe we n'uvuga n'abategetsi uzomubaza uti muzehe baraguterereye cyane ntibaguterereye nibaze yuko abajejwe communication yebo mubwira ko ibi bintu ndabikenereye inyishu gaere biriko biza ku yindi mfoyo idasanzwe turi saha 4:23 ikibazo cya mbere nagomba kubaza hagati ya Fanny Lavine na Noraske nindafuha cyane ivyo gufuha rero umwese n'abamenyereye bageze ko jewe urumva ko ari gihe ushobora ko igihe yero ushobora kubona yero ugabona atahanje madama kinawe nindafuha cyane sinzi nta numwe afuha twebwe ndafuha arakari umugabo wangu ndafuha sinzi urugero je mfuha ko kubera ntarankorera ibintu bituma ndamufuhira ni wobona nk'umufana aje akamuyambira ukunye abafana yaramenyereye ibyo kuyambirana by'abafana byo mfuhisha kwera ibyo nibyo nkanga nawe nuko nyene naje abafana kunyambira kugira iki nibyo mfuhisha iyo Fanny Lavine ari muri sinema yakinye n'undi muntu ugasanga iyo sinema bashobora kwactinga bari ku gitanda n'uwo muntu nije mba ndiko ndayikamera mbere naho yikamera neje hariyo nariko ndakamera ubwo igituma ujya gukamera si uko ubibonye kuri video wocu ufuha none ivyo bintu ndakubatse mbega urazi yuko niba wabona filme ukabona abantu babiri mu gitanda haba hari abandi inyuma haba hari abandi bantu haba uri karakamera haba ari ukarafatijwe hari umu director aho no kuvuga nigihe bafise kamera imwe bafise zibira bara bakamera mene babiri abara abantu dufate muri iyo chambre abara abantu nkindwi none uwo mugore nawe nyimba abantu ndwi bose baza babaryamanye nawe nta kundi urumva bizoba byarapfuye
ariko ahubwo urashobora nibaza ko umuntu ashobora kugira nyine ikibazo buke buke n'uwo tuba turiko turakinana akimva ati turi kumwe n'imari ya papa nibagira ikibazo tutagoye baba bantera kamera sino twebwe ni sawa abahungu rero baza barakina amafilme namwe rore bamuhaye akine neza akine neza atekanye aduhe image twamusabye neza ariko nawe urafise uruhara kugira ngo Noraske urumva aje kubikamera urumva arashobora kwisanta marareze oya nibyo jewe nakundanye n'uyu mugore akisanzwe akina sinema rero ivyo bindi vyose niwe mugabo yiwe namukunze kubera uwo mwuga yaranamba narigenze no kugomba kumuheba kubera agomba bihebe ndavuga nti nyimba wumva ushaka ko twobana bandanye uwo mwuga ubihevye nakwacu ayo ari kumpe ayi nabega gote naronza rero no kuvuga yarabibandanije hama nararyoheye ko yabibandanije yari terabwoba ry'abagabo yari terabwoba rego utashifise terabwoba uri umugabo nta rugo kubaka yari terabwoba kuko yabona ko nacitse intege kandi bidakeneye kuko nari mfite imitima myinshi nkikeneye gufasha kandi yarabona ko ari umuhamagaro w'Imana Imana yampaye rero acishaka kuzana mu iryo terabwoba ngo acome kugira nkomere umugore umukanze uravye bajya ba followers usigaye ufise kuri Facebook ukabona ngene abantu ku marezo zose bariko baragukurikirana nabona ko navyo nyene vyari kugorana ugasanga ubishitse ko mu myaka myinshi cyane ugereranyije n'ubu binyarusuku jewe abafollowers mfise sinayiko numva erega ari umuntu yambwiye ati erega Fani yarazanye Noraske mu gakinoti kandi vraiment arahitinze je maze imisi ndi hiti yo none tubaye igihe kimwe gute mwaka n'igice none umwaka n'igice ndi hiti ni ukibona ko man je ndi hiti sana iyo mvire rero yaca biheba nawe yari kubiheba nayo guma ndi hiti rega yari hiti bari guma bavuga ati uyo onye n'umugabo w'umuntu yigeze kuba ari hiti ariko yabihebye nayo guma ndi hiti mu bisanzwe ugendanye n'umuntu anuka uranuka amota uramo nta bindi ya ari abagabo bamwe muri uno mwanya baguma bavuga bati go vraiment uru n'urukundo rugezweho gukuri natwe turifuza gukundana nk'aba bantu ariko none Noraske ubu tugiye muri sama tutuye tuntu hora ubona umugabo muri no mwanya ariko aradukurikirana yokorera umukenyezi wiwe kugira ngo abananye avomera urukundo imbere ko dushikira Fani Lavine kuvomera urukundo cyambere nukumviriza cyane umufasha wawe abagore ni ibiremo bikunda kumvirizwa amatwege turabantu abagabo n'abantu barambirwa cyane mu buryo umugore yoshaka kuvuga nk'isaha yose ariko avuga ikintu kimwe ati ariko kuri ivyo birato kuri amarase umva amarase yonyene amarase bari kuyagirije akavuga umunsi wose ariko avuga amarase ariko umugabo nawe abayumva menga ivyo bintu ntiyo vyumviriza rero nibaze ko muri isama abagabo bomenya kumviriza no kuvugana n'abafasha babo cyane gusoma iyo umumviriza umufasha wawe ibindi byose biyabihetse kubera niho umenya ibibazo afise niho umenya aho mwokemura bitukamayira hari umuntu yavuze ati ibi biremwa Imana yarabihezagiye gose ati kugira umunsi uhere nabo kugira ngo umunsi abakenyezi uhere neza ati nuko abakwije amajambo 3,300 wumva wowe ushitse muhira akiri ku majambo 2,000 wowe udakina film urihangana ukarindira 1,300 kaheze udakina film ibaze rero ukina film nawe umufashaze vuga ko twari double none we kuba ufise amajambo menshi uvuga muri filime yose uvuga ayiwawe n'ayabandi urumva mvuga yamuhe uvuga yamuhe uvuga yamuzanire nawe ni wige kuganzwa n'umugore wige kuganzwa n'umugore buryo utari kuraganzwa n'umugore hari iterambere uzoganzwa na vyuzi kandi vyuzi zizohe ariko niyo waganzwa n'umugore famille d'abord ariko Fani uwo mukundanya wahaye Noraske wawukuye kansubireyo urasubireyo shaka documentaire nabonye ryari nako hanze k'abazungu umuntu yereka arabaza amakouple menshi abamaranye imyaka nka 70 nka 70 none byakenze gute kugira ngo wemere kugira mumare iyi myaka yose mukundana iki tejewe ko naremera umugore akanganze nuko ingo zose wabonye zarambye ubu zikaba zihagaze ziri stamina zimeshimama
nuko bemeye umugore aganze ariko uko kuganza tuvuze si kwa kundi ko kumva umenga wowe ni wowe njo mwenye nyumba wowe mama njo mwenye nyumba oya ni kwa kuganza kwiza wumva yuko umugabo yagize umugenzi umugore wiwe n'umugore akubaha umugabo wiwe hariho abagabo benshi usanga umugore wanje ntibikenewe ko amenya konte yanje umugore wanje ntibikenewe ko amenya amaproje yanje umugore wanje ntibikenewe ko amenya iyo ndi niki ivyo nivyo kuganzwa tuvuga ivyo nye uwumva bitageshe yuko umugore wawe abimenya menya neza yuko urukundo rwanyu ruriko ruragenda rupfa pore pore kuko wewe uri uw'umugore wawe n'umugore wawe ni uwawe nyine mura melange hariho abandi bakenyezi bazi ngo kuganza urumva ndakubwiye ni uno munsi utayika oya ivyo ni ariko hari umuntu yambwiye ati umuhinga w'umukenyezi azi kuganza neza kure shi iri gutashe 19h ndakibuka ko ari imbwa zo babanyizo cazikugazi kanki kusoka 17h mu minota 30 ubushikire muhira igashirima nkukumbuye ahari gikoresha kwa Norasi kumvuga ati umwana aramfise Norasi kashabago jengo naramwifatiye kumbe ni wakuganza ntaco uyu mwana aramfise murareka nganze tuguma duse n'abasozera seri bayikurikirane tubabwire ibintu bikenewe byose byari bikenewe nawe bibabwiye turabiguhebeye okay seri data ni seri nziza cyane ababonye episode ya mbere bararize cyane gose kubera ko uryo mwana w'umuhungu wanje Joshua yariko akina nyine ibintu bibabaje ariko ndabahumurize ndababwiye ko nyine naho ibabaje iriza ifite inyigisho nyinshi ari benshi baciye baza baranyandikira kuki nuko isi ndusubira kugira ngo kubera ngo narize sana ngo urumva ngo iki niki ntabwo twayikoze kugira ngo tubarize ahubwo twayikoze kugira ngo igire abo ifashije cyane cyane abajene cyane abubatse nyine kandi sha irasize pe bagende kuri YouTube channel ya Fanny Lavine official bayikurikirane ubu tugeze kuri episode ya 4 banyabuse tugire hamwe ari cyo ngiraho Norasi nta na kimwe umugore wanje ararenze niyo jambo gusa abakunzi b'amaprank mundindire vuba amazi imisi adokubita amaprank we mundindire nanti ndaje ukereye kumushura nkushura kabisa wa prank kabaye ndagushimire cyane bwana mukubwa thank you bro kandi misuhuko asante sana imana yacu iracari ku nganje amina umwasi ntaco ashoboye gukora haleluya Yezu na Bikira Mariya Yezu arabibona byose amaraso yiwe bandanya dukingira mu mutama no mu vye Bikira Mariya bandanya dukingira kwa kundana safi sana yari teka ridasanzwe asante ndagushimire Fanny mama la ugiye uvuze Fanny udashize ko Lavine ntubuvuze Fanny Lavine nami nakushukuru Gaëlle Mukubito Gaëlle Mukubito nuko reka ndabashimire ndabashimire mwaye byo murimo murabana natwe utamba rero mugaza mbese biranagwaza ariko mwana muto rwa urukundo ndababwira ni murakwiye kurunywa mukagwoga mukagwambara mukarubamwo kuko urukundo niryo bwirizwa risumba ayandi Imana yaduhaye urakunda mugenza nko ukunda wenyine batangura kwanza urakunda umukama wawe n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose urakunda mugenza nkuko wikunda wewe nyene niryo bwirizwa risumba yandi ririmo ajya amabwirizwa yose 10 udafise urukundo tugiye ikiganiro cyahetse nuko ndabura ati bye bye sasa la vista ula ushiro ushula none